none kweki wasabiye D1 nta bandi bari nyuma ya D1 baba bariko barakora cane canke ni kubera D1 hari abandi uramaze kubona ama evenement yararavye mvuze ikintu ngenda ku madetail ni abantu bake batagumye baboneka ariko umuntu atabonetse muri circulation ni D1 y'ibintu kandi ariko akora neza ama views niwe muririmbyi wa mbere nkafise indimbo zitatu zakwije Emilio kuri YouTube ku mwaka uhera kuri bose ni wenyene so ivyo byose nivyerekana ugiye ruguru ugiye mu bakuru ugiye mu bajene utavuga good morning love avuga sitaki atuma avuga umunyuka atuma avuga iki hama ama commentaire bagize kuri Fibi jewe nagenda babwire ko ntaco ashaka kungira ndabaramukije bonjour bonsoir bivanye naho muherereye aha ni kuri Yagatech TV izina ryanje akaba ari ryarindi nyene ni Blandi hama no musi tukaba twabazaniye umushitsi musanze mumenyereye ku ma réseaux sociaux bon reka tumuhe ikaze atwidondora ndabaramukije abakunzi ba Yagatech TV nize ko mumeze neza je meze neza ndashima Imana n'umwaka mushasha mwiza watwese bon turashaka kumenya Santa n'umuntu ki Santa akora iki bon numva ndi comfortable cyane no muswe ikiganiro ko dukikorana n'umuntu tuzinanye twiganye ivyo babibabwiye navyo baravuga ko narinze ubwenge Brenda uraza kumvugira okay Santa no mwigeme akiri bavuga gute akiri muto akiri wabo oui genre jeune fille mwana w'Imana hama donc mwana w'Imana bisikura ko nkijijwe hama w'umunyeshure w'umujournaliste akongera akaba umu entrepreneur wayitanguje ryari hari 2023 mu ntango nibaza ko bon twatangura n'umwaka ugitangura nyene wa 2023 yego mugabo twagiye gutangura ibikorwa neza nkeka nibaza ko na poste ya mbere yagiye ko le 1er février yego si je me trompe pas none muri iyo ntuze yawe muri iyo media yawe ufite abakozi bangana gute nyimba atari banga abakozi cyangwa abadukorana abo mukorana rega ni uri boss nsi uri boss kubera ko hari abataba bari abakozi hari abataba abakozi disons aba stagiaire cyangwa nk'umuntu aba hari nyene kugira gufashe uratanga stage haje wa kubera ni ibintu bibiri ni agence de communication bikumwe na media en ligne urumva kandi byemewe n'amategeko none kuwe kibitogira batogira stage cyangwa ugasangana umuntu arakora nubwo atari full time akanya aragize arakora just to push just to support ugasanga nyene franchement nta mahero hari wo muhemba cyangwa nta prime hari yo bimukwira rero nico gituma hanini ndavyitwa nka team ni team yayo yes bon none nka jewe nshatse kuza gukora stage bisaba iki deposa CV biragenda gute oya stage d'abord ziri kubiri hariho stage professionnelle canke stage baba bakurungitse ku ishuri ari ibyo ku ishuri aziko baba uzana lettre soit ishure canke ya université lettre nyene urumva lettre yo gusaba demande ya stage vyama bikumwe na CV nyene bon le processus ntituri bashaje cyangwa bijyanye ne kujya bisanzwe bigenda yego urazi ko natanguye muri mu wa mbere ndi muri Isaac TV haba imbere ko nja muri Isaac TV j'avais les formations za journalisme naronse muri programme ya UNICEF yitwa abanfa journaliste namuna bivuze donc ivyo byose byagiye bihura donc ubu naho niga communication mass media Pratiqa.
bon twahejeje ndindiriye gukora deuxième session ko hari ama examen menshi ntakoze pana nani aho ndazi kuri umutananirwa oya arashobora no kunanira nibisanzwe parce que ntaba narose umuntu ukungene je nari ndakubuza urazi ko twiganye baba mu ba 5 premier nibeshe no sibyo none ubu unye wogenda gusubiramwe ama examen gute canke warabura umwanya harayo ntakora ha mu bunyene nivyo ndiko ndakubwira ndashobora kuba yonaniye ko no wanagiye gukora ntinze neza kubwo kubura umwanya sino James umwanya kweri nta urabizi ndabizi hama sante ndakubaza ko muri media yawe birakorohera ko abantu mukorana bakubaha nkuko basibo boba bubaha umuntu w'umugabo canke w'umuhungu ubundi nibaza ko abantu ntibubaha umuntu abantu bubaha uburongozi abantu bubaha uburongozi kuko je sindakuzana wanashaka canke ngo ntidukorana ngo nyubahe no ivyo mbashaka nuko ukora ivyo utegerezwa kuri wewe kuri jewe vraiment 2023 yaranyigishije kwihangana urumva ubu ikintu cyose cyo kuba ko ucihanganira no guca bugufi brendi antuka santuzi cankweruka umuntu muheruka aciye bugufi ku buryo bomugirira ikintu agaca yikawusha wogira ikintu nyene agaca ahora ntakubwirire oya ariko ubunya plus ugenda urakura canke uriga kwera ishure ubuzima n'ishure ridahera genda hari ibintu genda ubona ko nta kamaro bifise ugenda uriga ibintu byinshi ana hari emission nigeze kubona uri muri Sign Vibes yo kabawozi bari wagiye witeye aka makeup neza usa neza none ko rega urumva cina jibora ndaba abandi bakobwa nkavuga none nanje habuzike none je ko bitankundira jeho nyene neza bakunzi ba Yaga Tech TV mu mukarire najewe ndazi erega abantu bakurikirana mungira abantu bakurikirana ama TV ni bamwe ndazi ko ngaha hariho benshi bankurikirana kuri umuco hariho benshi bankurikirana kuri Azi TV n'ahandi ego naje urazi ko mwampinduye mwambwira nkura kahungu ngo geziki kuri mwarakoze mwarangize urabona ko ubunye oya mugasi mwebwe nanje sindabaha ingufu si pressure zanyu naragize evaluation ndabona ko bikenewe n'ubu rero ndimumuhaga hengura n'ukuntu umengana uruhungu ndabira ntaco je numva ndi comfortable kunyene ndameze urazi ko je nambaye ikanzu noneho nayambaye ryari mbega najyambaye rimwe nari ngiye muri mariage basha byaranse kungene ndengana abantu narindiriye umuntu ngenda nifatikije byitwa ko ndamwinyegejemo ivyo rero nanje kuza ndinyegeza abantu nibakubwira ko ikiganiro batazosaba kukiraba wambaye ivyo bipantaro uzoreka baze bayinzaniye abantu nibo bakiriya bawe bazoyinzaniye nibo bakiriya bawe ivyo muzo mu obligate ifoko ku kiganiro uzuraza wisize ndazi kuzobira none nturemerewe ivyo bintu bisize ndaremerwa rero ndaremerwa umenga nisize ibintu byinshi hamba santa naida ukumbuye yego ça fait longtemps vraiment imana ishimwe je sanzi ko reka ndabatari umva oya apana watari intambwe woza mu bintu twerumva twari tukiva ruguru tukiza mukiza na wa D1 oya kubera ega ndashaka kukubaza kuri bijya bya D1 ntaco mugabo twari tukiza ruguru umva tukivuye kwiga ruguru tuje kwigana na ba blend ukavuga abana bo mu giti abana bo mu mati ukavuga none abantu je nzi adapta vraiment nzi adapta rero sinari nzi ko umva abana muhira birahari kwa tusa ariko gasanga urindira kwa inosa hari ikintu nakimwe mubuze ntabyo menya ntacyo duhuze ariko ukabona ati abana nyene bo mu kibabix niko twabita ukavuga ati aha shwa mfise yonyene yo kubemeza niyo kwiga ku buryo mbu wa mbere ashico cyo waragikurikiza nari mfise none ikindi kintu nari kubemeza ko ntari nsa neza ko urabibona nawe mukoroka umumanuka rero sinari nibaza ko umwana mu kibabix yo kwiyumvira nyene kuja gukora kubera je urumva ivyo byose none akakazi none karakengere tindabe oya ha blend ivuga ishuri ni banduzi mu bantu twigana ushaka kuvyiyumvira atari umuntu nyene yamenyereye kuguma giruka gukatisite mwana ubwo wari umwana wo mu kibabix nawe kwe ntiwaguma hamwe sinaguma hamwe gute wewe jewe sanze
wewe nyimba naracegwa gusa nico wompora bon nariko ndasaba ati mbega abantu batanga amasoko canke abantu bakora ibiteramo diwani mu muhorike urumva ko ibikorwa vyiza bifise abarundi bakaba babikunda abarundi uretse no kubikunda akaba kubera hari igihe abantu baba bafise indirimbo abarundi bakunda mugabo ugasanga nta views zifise cyangwa ugasanga zifise views muga ntiziri mu bantu ivyo bintu byose akaba bifise simwe sizibisi zitatu mu muhoriki cendara ndiko ndavuga muri rusange burya new generation ni ariyo ba Dramati ba Diwane ba We Love Music ba Monia uravye ama challenge bahura nabo mu gukora imiziki yabo kugira isohoke uravye kuntu baba urabona ibintu bamuremetse nka Monia kuri ziya video je nabonye ama screenshot gusa oya na video zaraje muga sibo bajya abantu sibo prem wewe urumva waranaziravye warabibonye urashaka kumenya ko atari cyo nkiyo ndari kwisiyo nategerezwa kwiraba prem none kweki wasabiye D1 nta bandi bari nyuma ya D1 baba bariko barakora cane canke ni kubera D1 hari abandi uramaze kubona ama evenement yararavye mvuze ikintu ngenda ku madetail n'abantu bake batagumye baboneka ariko umuntu atabonetse muri circulation ni D1 y'ibintu kandi ariko akora neza ama views niwe muririmbyi wa mbere nkafise indirimbo zitatu zakwije Emilio kuri YouTube ku mwaka uhera kuri bose ni wenyene so ivyo byose nivyerekana ugiye ruguru ugiye mu bakuru ugiye mu bajene utavuga good morning love avuga sitaki atuma avuga umunyuka atuma avuga iki hama ama commentaire bagize kuri Fibi jewe nagenda babwire ko ntacyo ashaka kungira sikugira iki uko biri kose nubwo hari ibyo batutumvikanye ko mu buzima n'iki ntigisigura ko adakwiriye none uravye basi habuziki kugira ashoboye kuronka ayo masoko nivyo bidatahuritse nico kibazo nabandi munsigurire impamvu peut-être nace mvuga ati usanga hari izindi critères mwoba muraba tutazi sinizo bahora baraba ni visibility muririmbye afise nuko afise ibikorwa byinshi nuko nivyo bikorwa abantu babikunda warabonye kaje ka video kandi na postinze nyimba sinzi ko kara kabari haje ahantu canke yari boîte nyimba bashora kwitabira indirimbo kujya y'umuntu adahari ari umu DJ yayivuze bo kwishima gute bamubona naho kugira basi bitora inzira D1 nawe aje ku masoko ni giki basi yogira mwo mufashamwo je ntacyo no mufasha atari uko gusa jewe nifitiye agastatu kandi cyangwa shaka kuza ngaho kamaka kaganiro nkabivuga si jeje nyene nabihomartse nawe biri remarquable ni byinshi nukintu yasabwa nk'umuririmbyi nuko yasohora imiziki igoshe imizika kandi clip zisa neza brem okay ntasohora ama audio asohora ama clip uretse ko yasohora ararabwa uretse ko arabwa arakundwa et puis sinzi 100,000 abone kuri YouTube dufate n'ivyo mwoba mubifise mufatira ko arabifise wowe rero ico usaba kuri D1 musabira amasoko bamuha amasoko nawe sindiko ndasaba bamuha amasoko ndiko nsaba niyihe critere baraba kugira ngo bashiremwo kuko izo twari dusanzwe tuzi zose arazikwije zose arazirenza hano arazikwije arazirenza bakunzi ba Yaga Tech TV turabasezeye kandi twongera dukengurikira Santa kubona yatwitavye kandi rero mubandanye supporting mugira amajame menshi n'ama commentaire okay uri kuri sabira ama commentaire hashije nagihe nigeze isabira commentaire none mugenda batagize commentaire ngoya kwera usanga bataye intumbero y'ikiganiro bakaja ku muntu donc mugabo ntaco tuzodisoma mumubwire azarikora yambare karagaciyemwo kandi bashimira cyane namwe kubona mwanyiyumviriye ko nkuko yabivuze mu supporting burya initiative gufata murazi
gufata kamera gufata izi micro byose bigugwa amahera gufata aho bavyeditingira imashini donc ntubone ko ni ngo na kandi ga TV ngo canke ngo nubundi bu TV buje niko bahora babivuga ariko izo mvugo vraiment ni zimeprise ibi byose bikontribuwa mu iterambere ryacu kubera ko hari ibintu byibura hari ibintu uzumvira ngaho utazumvira handi nubwo buhakurikirana donc tu supportingane mugire subscribe mugire share ikiganiro cyakuryoheye muvuye ngaho ababwiye ko nitwa Muco Santa ndi umunyeshure ndi journaliste nanje hari kinyamakuru ufise Umuco Media murashobora kugenda kuri imbuga zose yaba YouTube yaba Facebook Instagram donc YouTube ni spécialement video n'ibiganiro ama reportage ahandi turi imisi yose turandika no kuri website umucomedia.com ahantu ubona gusivya ikinyamakuru gikora ucibona n'ivyo agence ama service dukora ushaka amakuru yose contribuer bien sûr kuri development y'igihugu hama nibaze ko toba woja ku muco utaraheza kuri ya Gatech TV yes imana ibahezagire